Ndabaramukije mwebwe bose mudukurikirana kuri zino mbuga tubacishiriza amakuru cyane yavuga ibijanye na geopolitique. Kuri uno munsi niho twiriwe turabaha amakuru y'ingene ibintu biriko biragenda cyane amakuru yo ngaha mu karere iwacu. Twababwiye kujanye n'urupfu rwa Colonel Wiringoma yapfiriye ngaha muri muri Rubaya inyuma y'igitero kidasanzwe cabaye gigabwe na FRDC inyuma yuko FRDC imaze imisi irikirarasa mu buryo bikomeye. Uyu Wiringoma yari umuvugizi wa AFC M23 azi ku kazina ka Kwikri, itangazamakuru nyarwanda, haba abakorera ku mbuga canke abanditsi bariko baratangaza kubijanye urupfu rwiwe ko yarasiwe ku rubuga rw'imigwano. Ikihari ayo makuru naho ariko aracacana ko umuhari w'iterabwoba ya AFC M23 kiretse uravuga ntaco uravuga kiretse ko wemeza yuko baremvye ku rubuga kuva itariki ya 18 kwezi kwa kabiri, aho vyari bitekanije yuko hagarikwa intambara agahengo. FRDC bavuga yuko yakomeje ibitero, aho leta yizera cyane ko ifise ububasha bwo gutuza uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri kino kiganiro twagomba kubabwira amakuru y'ukuri canke amakuru canke amateka, ndetse uyu Wiringoma ninde, ameze gute, nibihe bintu vyamuranze, avuka hehe. Muri make twagomba kubabwira kubijanye n'amakuru ya Wiringoma uwari we n'ivyamuranze mu gisirikare canke donc CV yiwe muri rusange. Wiringoma ninde? Wiringoma yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974, avukira aho bitwa Ikiningi mu gihugu cy'u Rwanda, aho yakuriye mu ikambi ya Karoro. Niho yavukiye acaza mu Rwanda, aho yaciye aregwa n'ikambi y'Ikaroro iri Kinshasa. Aho niho benshi bafatira mu kuvuga yuko yavukiye muri Kongo. Mugabo mumve yuko uyu Wiringoma yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ari umunyarwanda, ahubwo yagiye kuregwa mu ikambi iri Kinshasa aho bitwa Kokoro. Niyo makuru y'ukuri. Amashure yiwe yayize Imbanza Ngungu imbere yuko yinjira muri AFC M23 mu mwaka wa 2012. Colonel Wiringoma yari umwigisha wa geography na histoire aho Mbanza Ngungu ku ishuri rya Institut Supérieur Pédagogique ISP. Yinje ikiroberi mu mwaka wa 2012, araheza ahabwa amabanga y'ubuvugizi w'umuhari muri M23 mu mwaka wa 2022. Muri 2023 niho itegeko ryatewe ko umukono na Laurence Kanyuka yari umukuru w'umuhari, ryasohoka ryemeza yuko Wiringoma ari umuvugizi wa AFC M23 igwanya ubutegetsi bwa leta canke bwa Kinshasa. Mu myaka ya 2023 na 2024 Wiringoma yabaye umuntu aboneka cyane kandi akora cyane mu byo gutangaza ibiri ku rugamba. Niwe yaza kwisonga mu bitangazamakuru avuga ko urugamba wifashe mu gihe baba bariko bararasana na FRDC. Kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 yashizwe ku rutonde rw'abagwanyi bakuru ba M23 bafatiwe ibihano na ONU ku mabi uwo mugwi wariko urakorera muri Kongo mu bene gihugu cyane mu kwica abene gihugu. Ndiko ndababwira amateka ya Wiringoma canke Wiringoma ninde. Wiringoma yarongoye ibitero byo kugenzura ico bitwa mu rurimi rw'ifaransa commandant des opérations supervisées mu bice bikomakomeye nko mu gisagara ca Goma. Wiringoma yaradugijwe ipete ava kuri majoro aja kuri lieutenant colonel mu mwaka wa 2023 nk'agashimwe ku bikorwa yariko arakora. Mu nyuma agirwa colonel, ari no rya pete apfuye uno munsi. Ariko Colonel Wiringoma yasezeye isi mu bitero vy'indege vya FRDC vyabereye muri Rubaya mu ijoro ryo kuwa 23 kwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2024.
na gatanu. Aya niyo mateka ya Colonel Wiringoma, abeshi mutari mubizi cyangwa mutari muzi ivyiwe, ndibaza yuko mushobora kuba mutahuye mu buryo buboneka cyangwa mu buryo ubu canke ubundi. Turakomeza kubashakira amakuru y'ibijanye na Colonel Wiringoma ndetse n'ivyamuranze ku mirongo y'urugamba canke performance canke ubutwari yagiye yerekana muri no muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kurundi ruhande ico mwemenya nuko uyu Colonel Wiringoma biriko biravuga ko yapfuye, abakuru akiri meshi n'amakinga avuga yuko yoba yapfanye na bamwe mu basirikare bakomeye binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, harimo na General Sultan Makenga ashobora kuba yapfiriye muri bino bitero byabereye kuri Prito muri Rubaya, aho basanze bacukura amabuye y'agaciro mu bitero bikomeye canke mu mataki akomeye yakozwe na FARDC mu gisirikare cyabo bitwa Hibu. Mu kurangiza ino nkuru mu nkunde ndababwire ukuri kuba baje ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma canke mbese ubu ntiyarakiri Lieutenant, yarari mu Colonel yuzuye Wiringoma. Uko nzi neza RPF canke FPR inkotanyi ya Kagame biragora kwemera ko Colonel Wiringoma yishwe n'ibitero vya drone za FARDC. Noneho igihe kirageze cyo gukuraho abasirikare bakuru bose b'abanyekongo kuko M23 imaze gutsindwa urugamba. Ngoma yari azi neza amabanga yabo yose, ntibari kwemera ko abandanya kubatosha. Tunabwira yuko ari n'amakuru avuga yuko uyu Colonel Wiringoma yoba hari ico yarazi mu bijanye n'imigwano canke yoba yaraciye mu gisirikare ca leta cha FARDC, byaba ngombwa yuko banza kumukuramo nka elema iri itire muri M23 akabanza akavamo. Akenshi iyo umwe mu basirikare bakuru ba M23 akomerekejwe canke akubiswe barabihisha kugira ngo intege zabo zigume hejuru, ariko ukuntu bavyemeye n'ingoga atakubihakana vyerekana ko vyari mu nyungu zabo ko yicwa. Bariko kandi bubaka propaganda kw'ivyo, bavuga ko ari ukurenga amasezerano y'amahoro. Abasirikare bakuru b'abanyekongo bangana iki nkaho boba ari nka 1% muri iki gisirikare cha M23. None bishoboka gute ko drone zoca zibona vyoroshe iyo 1% gusa ntizibone abandi? Birashoboka ko inyuma y'ibitero vya FARDC bace bakora ubwicanyi bwabo ubwabo hanyuma bakabushira kuri FARDC kugira ngo bashikire umugambi wabo. Yes, ndibaza beshi bamaze gutahura ibijanye n'amakuru ya Wiringoma yitiriwe kari umunyarwanda, ariko twagiye gusanga source de origine yiwe ari umunyarwanda nubwo yitiriwe kuba umukongomani, ko twababwiye na gice yavukiyemo naho yakuriye, ko yakuriye mu kambi y'irerero iri Kinshasa, biza kurangira agumye muri Kongo yitwa umukongomani. Muri make aya niyo makuru canke bimwe mu byaranze Colonel Wiringoma yaraye asize ubuzima mu bitero vya FARDC byaraye bibaye hariya muri Rubaya, aho ni muri Masisi muri Nord Kivu, mu bitero vya FARDC yariko iragaba ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri iri joro ryakeye. Rero mu nkunde ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabima kino kiganiro, ndana bakingurukira ku rukundo mukomeza kutwereka mu kukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Nizere yuko bikomeza kubagwa neza, kumwe turacari hafi y'imirongo y'urugamba kugira ngo dushobore kubatohoreza vyinshi mutaramenya. Bye bye.